Ndi niteka n'umunezero nsubire nkusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye kaze nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Athanase Karayenga avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye hasabwa gutanga imihoho ku neza akabisaba bishoboye umumenyeshamakuru w'inararibonye hakaba akurikiranira hagufi ivya politike y'u Burundi Athanase Karayenga asaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza akabisa agatorwasa cange Frederic Bamvuginyumvira ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradio Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwu wa kane mu Kakaro 2024 vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi Gervais Ndirakobuca avuga ko ibihano banki y'isi yafatiye u Burundi vyagize inkurikizi zikomeye Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca amenyesha ko Burundi buriko burahura n'ingaruka z'ibihano bwafatiwe n'ibanki y'isi yose naho vyakuweho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 bikaba vyarasize igihenge gikomeye mu vy'ubutunzi akaba asaba ibanki y'isi yose gufasha Uburundi muri kino gihe Uburundi buri mu bibazo vy'igitoro umuyaga nkuba ihindagurika ry'ibihe n'ibindi ibi hakaba yarabishikirije kuri uwa gatanu mu kiganiro n'urwego nyobozi rw'ibanki y'isi yose hamwe n'abagize leta y'u Burundi vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi OCHA ivuga ko Burundi bwugarijwe na kigoyi mu mihingo itandukanye y'igihugu Ishami rya ONU rijejwe kwegeranya iyi mfashanyo OCHA riragabisha ko mu Burundi hari ikiza c'inzara idasanzwe guhera muri ruheshi 2024 ikaba izoshika mu kwezi kwa nzero 2025 ikindi nuko guhera mu kwezi kw'icenda 2024 abantu ibihumbi 700 bagizwe n'abateshejwe izabo kubera imyuzure hamwe n'abo mu miryango ikenye bazoba bugarijwe bikomeye na kigoyi mu mihingo itandukanye y'igihugu ibi tukaba tubikesha ikimenyesha makuru Fuse.net co kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya gatatu mu Kakaro 2024 vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi Tasiye Sibomana avuga ko urubanza rwa Seneri rukiri mu butungane umunyepolitike hakaba yaranonosoye ibijanye n'amategeko Tasiye Sibomana avuga ko biro y'inama nshingamateka yahonyanze amategeko mu kwemeza ikurwa rya Rwasa Agato ku burongozi bw'umukuru w'umurwi w'abashingamateka ba Seneri kandi urubanza rukaba rukiri mu butungane ibi yabishikirije kuri radio Isanganiro inyuma y'igenwa rya Leopold Hakizimana nk'umukuru w'umurwi w'abashingamateka ba Seneri mu gihe bahora barongowe na Rwasa Agato isaha yo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza ano makuru ku buryo burambuye nonyemerere na nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye asabwa gutanga imihoho ku neza akabisaba bishoboye umumenyeshamakuru w'inararibonye hakaba akurikiranira hagufi ivya politiki y'u Burundi Athanase Karayenga hasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gutanga imihoho ku neza akabisa agatorwasa cange Frederic Bamvuginyumvira ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradio Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwa kane mu Kakaro 2024 mu gihe igihugu c'u Burundi cugarijwe n'ibibazo bidasanzwe mu bisata nka vyose vy'igihugu umumenyeshamakuru w'inararibonye hakaba akurikiranira hafi politike y'u Burundi habona ko ikintu gishobora gukiza igihugu muri kino gihe
ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho akabisaba bishoboye, aho avuga ko Rwasa Agathon canke Frederic Bamvuginyumvira boca barongora igihugu mu kiringo cumvikanyweko kugira ngo habeho gutegura amatora yo gutora indongozi nshasha. Ibi yabishikirije mu kiganiro cihariye yagiranye n'iradiyo Peace FM ijwi ry'urwaruka kuri uwu wa kane Mukakaro 2024. Nk'uko Athanase Karayenga abishikiriza, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yotanga imihoho hashobora gukira ibintu vyinshi kandi abarundi n'amakungu bakazobimwubahira. Mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yokwanga gutanga imihoho, Athanase Karayenga avuga ko abarundi atari abana bazomenya ico gukora, kuko umutegetsi yama akenera umunyagihugu gusumba uko umunyagihugu akenera umutegetsi. Kubwiwe avuga ko abarundi bafise ububasha bwo kumubogoza kandi ariko bikwiye kugenda kugira Uburundi busubirane iteka bwatswe na Evariste Ndayishimiye inyuma yo kubahemukira. Nayo mu yandi makuru kandi nuko Gervais Ndirakobuca avuga ko ibihano ibanki y'isi yafatiye Uburundi vyagize inkwirikizi zikomeye. Umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca amenyesha ko Uburundi buriko burahura n'ingaruka z'ibihano bwafatiwe n'ibanki y'isi yose naho vyakuweho kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021, bikaba vyarasize igihengeri gikomeye mu vy'ubutunzi. Akaba asaba ibanki y'isi yose gufasha Uburundi muri kino gihe Uburundi buri mu bibazo vy'igitoro, umuyagankuba, ihindagurika ry'ibihe n'ibindi. Ibi yabishikirije kuri uwu wa gatanu mu kiganiro n'urwego nyobozi rw'ibanki y'isi yose hamwe n'abagize leta y'u Burundi. Kuri uwu wa gatanu igenekerezo rya gatanu Mukakaro 2024, mu kiganiro n'abagize urwego nyobozi rw'ibanki y'isi yose hamwe n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yaraye amenyesheje ko ibihano Uburundi bwafatiwe n'ibanki y'isi yose vyagize ingaruka zikomeye ku Burundi mu vy'ubutunzi, aho vyasize igihengeri gikomeye mu gihugu no mu mibereho y'abanyagihugu. Mbere n'ubu Uburundi izo ngaruka ziracibonekeza mu gihugu. Nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji wa mbere, Uburundi buramaze gutera intambwe mu bisabwa n'ibanki nkuru y'isi yose, aho ibintu 7 ku 8 bisabwa n'ibanki y'isi yose ku Burundi bimaze gukorwa. Igisigaye ni ikibazo kijanye n'uko ifaranga rivunjwa. Gervais Ndirakobuca yarerekanye ibibazo Uburundi buriko buracamwo muri kino gihe, aho yashikirije ibibazo vy'igitoro, ihindagurika ry'ibihe, umuyagankuba n'ibindi, aho mbere yasavye ibanki y'isi yose gushigikira Uburundi muri bino bihe. Abagize urwego nyobozi rw'ibanki y'isi yose bari mu Burundi kuva kuri uwu wa kane igenekerezo rya 4 Mukakaro 2024 mu rugendo rw'iminsi 3, bakaba baraje kuraba uko imigambi isanzwe ishigikiwe n'ibanki nkuru y'isi yose iriko irarangurwa mu Burundi, hamwe no kuganira n'abategetsi bayoboye igihugu ku bibazo bafise mu kurangura imigambi n'uko zotorerwa umuti. Nayo mu yandi makuru kandi nuko OCHA ivuga ko Uburundi bwugarijwe na kigoyi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ishami rya ONU rijejwe kwegeranya iyi mfashanyo OCHA riragabisha ko mu Burundi hari ikiza c'inzara idasanzwe guhera muri Ruheshi 2024, ikaba izoshika mu kwezi kwa Nzero 2025. Ikindi nuko guhera mu kwezi kw'icenda 2024 abantu 700,000 bagizwe n'abateshejwe izabo kubera imyuzure hamwe n'abo mu miryango ikenye bazoba bugarijwe bikomeye na kigoyi mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ibi tukaba tubikesha ikimenyeshamakuru Fewznet co kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 3 Mukakaro 2024. Biciye mu kimenyeshamakuru Fewznet co ku wa gatatu igenekerezo rya 3 Mukakaro 2024, mu cegeranyo c'ishami rya ONU rijejwe kwegeranya imfashanyo OCHA rimenyesha ko mu kiyaya c'Imbo no mu misozi gihanamiye mu buraruko hazoba hugarijwe na kigoyi gikomeye kuva mu kwezi kwa Ruheshi guheze 2024 gushika mu kwezi kw'icenda 2024. Imyuzurira hamwe n'iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika bikaba vyaratumye mu burengero umwimbu hamwe n'amikoro bigabanuka ku rugero rudasanzwe. Ayo mazi yarabangamiye cane ikiyaya c'Imbo, aho amahegitare 40,000 y'ibiterwa
bitwarwa n'imirimo yindi yahora isahiriza. Ibi bikaba byaratumye abantu ibihumbi 300 bata izabo. 80% y'ivyononekaye bikaba ari ibyo mu kiyaya c'Imbo nk'uko bibandanya bishikirizwa na OCHA. Ikindi ni uko igabanuka ry'uruja n'uruza ku mipaka vyatumye amikoro aba make mu banyagihugu hamwe n'ubushobozi bwo kwikenura cane cane iyugarwa ry'imbibe Uburundi buhana n'u Rwanda vyatumye ubutunzi bw'abanyagihugu bo mu buraruko bw'igihugu busubira inyuma. N'aya mikoro haragabanuka bica bituma mbere inzara yiyongera mu ntara z'uburaruko. Mu kwezi kw'icumi gushika mu kwezi kwa mbere 2025 ikigoyi kizokwiyongera cane mu buraruko n'uburengero eka no mu buseruko. Muri ico kiringo nyene hazokwibonekeza iduga ry'ibiciro vy'ibifungurwa hamwe n'ikena ry'imvura. OCHA ibandanya ishikiriza ko abantu 700 bagizwe n'abateshejwe izabo kubera imyuzure hamwe n'abo mu miryango ikenye bazoba bugarijwe bikomeye na kigoyi mu kwezi kwa 11 uyu mwaka. OCHA ibandanya ivuga kandi ko ifaranga ry'amarundi riguma rita agaciro uko bukeye n'uko bwije hamwe n'ikena ry'amafaranga y'agaciro ibituma abadandaza badashobora kurangura ibifungurwa ndetse n'ibidandazwa vyankenerwa mu mahanga, gutyo rero hagaca hibonekeza ikena ry'ivyo bidandazwa. Iyo bibonetse naho bigaca bizimba cane, aho OCHA itanga akarorero k'ikena ry'igitoro ryatumye habaho iduga ridasanzwe ku biribwa hamwe n'ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze umurengera. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kubandanya uragira ibihe vyiza n'umunsi mwiza.